Rakurere tombe ibara ryaguye. Cyo bisigo. Muri showbiz ya 257 hari uwo bita ko ari Queen of Booze cyangwa Queen of Bass. Njye ninde yari mwise? Mwamikazi w'urusaku. Akenshi gossip trending muri industry y'iwacu. Bari gossip z'uwitwa Nelly Nat Burundi. Baravyeka ko last time twari kumwe nawe mu kiganiro ngaha. Yaretse gukora kibao kata ari ngo se wari kibao kata. Yari yayise usiku wa Nelly Nat. Usiku wa kutunza. Usiku wa somo na kutunza. Ijya agenda yita. Kajya ka usiku wa Nelly Nat rero ngo kagiye ko kubera yuko niwe byari bitiguye yuko abajya abantu batunza abandi kuri stage bazotunza bari gutunza kandi baranabikoze. Ariko by the way hari rero cyitwa bombori bombori cyangwa ibombora bombora. Biravugwa ko uwitwa Nelly Nat twari tuzi nka Nelly Nat ariko amazina y'abavye ngo ni Nelly Nadia Hakizimana. Nuko biravugwa ko ngo ashobora kuba yagejejwe imbere y'ubutungane. Bikanavugwa yuko nyuma yo kugishikanwa imbere y'ubutungane yamaze kuba anambika cyitwa ipingu. Iyo bavuze umuntu ko yambitswe ipingu buriya nuko aba yageze mabuso yafunzwe. Ni inkuru itaremezwa neza n'inzego zibijejwe ariko nibwo rusaku canke niyo bombori bombori ihari muri showbiz. Ariko bahora kandi bahora batanga manani bahora ariya mutama iyo vyemejwe murabizi yuko nkurikiye avuga police Pierre nkurikiye ahora bivuga ati buretse ibintu by'amapete ntabyo tuzi mugabo reka tuvuge Dr Pierre nkurikiye baraka ibintu kintu cy'amapete cyane tuza guhavura dusanga dukasuye reka tuvuge Dr Pierre nkurikiye tunamukeze kubera yuko buriya cyane nivugiye nti mutama Pierre nkurikiye hari reka dushira ka Dr kubera yuko aheruka kudefanda icyo bita teze se kama vinga niyo dushaka agafoto kandi nata agashire ko bari kumwe na Mukenzi kuko amakuru avuga yuko ngo ashobora kuba yafunzwe biturutse ku uri gossip yavuze kuri famille ya Mukenzi. Ndavuga Monna Walda ari kumwe na her husband bamwita Serge. Ariko zijya foto we. Ono kuri Facebook mu comment munatubwire ibyo maze kuba mumenya kuri zino nkuru kubera yuko it's not yet confirmed ntibiremezwa neza yuko ari byo ariko ku makuru kavuga muri entertainment ya 257 biravuga yuko byo byabaye nimba byabaye nimba ari inkuru wo buziro shora kutwandikira muri commentaire parce que n'umuntu wa entertainment bose n'abantu ba entertainment cyo twari tuzi nuko yigeze kuba agira atanga amakuru avuga ati Mukenzi yamwitwariye. Twebwe nituzi ibyo bapfa icyo tuzi nuko n'abantu ba entertainment iyo avuze ko Mukenzi yamwitwariye numva dutegereza kumenya ati mbega muri entertainment bari ko barafungishanya. Nuko biba bimeze ni inkuru ikomeye cyane buriya ibi biba bigoye cyane ahaca tubona mbega koko ibyo dukora muri showbiz turakwiye kwigengesera cyanke ukuri nuko dukwiye kugira gute kuyigengesera of course kubera yuko muri entertainment industry ya 257 dukeneye ibintu biri ku murongo hano hantu biramutse bibaye ariko biraduhaye na topic. Uzi impamvu tuvuze ati biravugwa yuko yoba yafunzwe azira gukora gossip iri private ku muryango cyangwa kuri famille y'umuntu. Bakavuga yuko intandaro yo gufungwa yoba ari Mukenzi. Aho ni mu gihe mu minsi heze ngo nkuko nawe yabivuze kuri hari ama live ko gukora kuri Instagram yabivuze yuko ngo Mukenzi zikomaze no kuzijyamo amadolari menshi. Cyo ntibindaba. Tubanje dukora inkuru duheze tubaza kubiganira mu nyuma by'amadolari. Chege tumumenga kari ku menga sehuri. Menga nyene wabuza amahoro. Imagine ko na topic eje ndayizanye inkuru eje ndayizanye. Kubera ko nayibonye kuri social media. No. Ntabwo ndi kumuze. Urasubira imbabazi umuntu ubutungane bwa hamije cyane bibaho.
hano benshi baravuga bati hagize icyo bapfa bivugwa yuko Monna yitwariye Nelly ngo yamukoze ko urusaku avuga amabanga y'urugo rwiwe yashyira ku mugaragaro kuri social media abantu barabimenya ariko ndakwibutse ko ni Mokenzi na Nelly bigeze kuba ari basoma mbike yani aho hambere aho ariko nageze kwandika akantu mvuga nti igihe kimwe barashobora gucana kuko bafitaniye ubugenzi bunini bafitaniye n'amabanga menshi hajya nibaza ko hariho byinshi adahora avuga ariko icyo nzi nuko Nelly afite amabanga menshi ya Mokenzi nico gituma petetre nimba ari Mokenzi yo babikoze shora ko babikoze kugira amuhega sopo canke kugira avuga ati garukiriza aho ndazi kuzi byinshi geza aho ntwavura tukabandanyaho shobora kumena ibanga aha ni mu gihe abantu benshi bavuga bati uyu Nelly ko twamaze kubona ko ari kadakogwa ko bimeze gute ngira ngo ndabibutse yuko nobody canke no one is above the law nta numwe ari hejuru y'amategeko sivyo even Mr. President aramutse akoze amakosa mwumve yuko ubutungane mushobora kugira gute kuraba nimba ayo makosa yayakoze cyangwa atayakoze uce wumva yuko rero itegeko rigize gute riremereye ibyo tuba tubishize ku ruhande urumva icyo turagigize clear uyu akavuga yuko ngo yamurunkiye convocation muri WhatsApp ngo iyo convocation kayirumikana ngo umu avoka ngo nawe ngo atera aragaruka aravuga ati Mokenzi wo nagufashije byinshi atari kuno munsi nibere mu nsaku zanje unumye ko ubutungane abandi bakavuga bati nyabona wari waratebye ariko cyende ko abantu nimba barumvirije ikiganiro ku marezo social kuri YouTube kwa byanumvikana ko menga Nelly ariko arisigura donc byanumvikana ko menga ibyo akora byose petetre abikora kubera fise abavuga ati ujya muntu n'umugenzi ntacyo yongira uko maze kuvuga ngo uwo Mokenzi yarungikiye convocation yarungikanye convocation yinzanire umugenzi wanje narigeze kumufasha ibiki donc bigaca byumvikana kumenga aremerewe gukora amakosa kubera zinanye n'abantu benshi kubera wari kumuhana n'umugenzi wiwe kwa ibyo siko bimeze no munsi sinzi mugabo icyo novuga nuko iyo wakoze ikosa urarihanirwa iyo wakoze ikosa ntushobora kuvuga ngo we naragufashije ngo ntibyumvikana ko ari wowe wacuzanira convocation sibyo birakunda gagamika ngo naragufashije ngari case cyangwa ngo hariho agatego wari uguyemwo ngo ndagufasha kukavamwo ariko ni wowe unzaniye convocation ese ijya convocation ijya muntu nimba byari ibyo yarayimushiriye yari guca avuga ngo Nelly n'umugenzi wanje nayo ndamushira oya urakuyimushira gute nicyo gituma rero no munsi ubutungane butegerezwa gukora uko bubizi ibindi turindira uko bigenda ariko hari abantu hano bakeneye kumenya byinshi kuri bino bintu hari abavuga bati umustar kumuvuga ko ntacyo bitwaye Motoba turiko tuvuga muri entertainment. Nibyo ndiko ndavuga nyene. Kubera ko even aba artist canke abasani benshi tuzi hano mu Burundi canke hanze y'u Burundi barabavuga ko byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ibyo bavuga ko byose ni ibintu byo muri industry nkuko bakunze kubivuga canke muri industry. Ubwo kuvuga ivyingo z'abandi navyo nivyo ari kibazo. Private life nibaza ko ikosa rya mbere rishobora Pascal yarabivuze bien sûr aziko yaguma avuga
ngo turiko ngo buca ngo du celebra anniversaire ngo ya propose canke ya will you marry me ya byose ariko nibaza ko kuba ariko agwa mu makosa ni kujya kuntu peut-être ujya novuga ko ari umugabo wa Mokenzi asanzwe atari muri entertainment sino yaba yari Mokenzi akundanye na Kiriko akundanye na B-Face akundanye na Dramati parce que urabizi yuko ivya B-Face ivya Dramati na Mokenzi twarabivuge tukaguruka tugahuma kandi abizi na Nelly nati yarabivuga ngo Dramati ngo Mokenzi yirarira kwa Dramati ngo imodoka Dramati agira ngo ni ya Mokenzi ngo Mokenzi ngo ahora ngo genda ngo muri bar ngo agataha tebe cyangwa agataha morning gaca yicira kwa Dramati kuruhuka ibyo byose yarabivuga Mokenzi akihorera akavuga ati shani entertainment iyi Dramati no muri entertainment jewe ndo muri entertainment bien sûr ibyo aremerewe ko bivuga entertainment nta vie privée fisi ariko rero kuba ujya muntu novuga yuko yateye ivi canke ya propose Mokenzi ko bobana kuba atari muri entertainment birashobora kuba byamukweze Nelly Nat parce que chavuga ati uyu muntu ariko aranyinjirira mu bintu en fait ujya ni yamuteye ivi comme buzz ujya ari serious ibaze rero nk'umuryango wiwe nimba hariyo nk'umuryango wo buri kurabona bijya bintu biyubashe kwa bakacabona bariko barabasebya ku marezo social chavuga none wa muhungu wacu uri mu biki ibi bintu tubona ku marezo social ni biki umuntu bien sûr namubonye ujya mu type namubonye bien sûr n'umuntu ubona ko ari serious n'umuntu tazobona mu majambo menshi n'umuntu tazobona ku marezo social numva bisa nuko umenga byaramunaniye kuyihanganira ibintu ashobora kuba ari karavugwa ko cyavuga ati reka kumbure tubanze dutange gasopo then nubundi azoshaka ko bivuga ko ntazobivugeko uraza hano gumana ikibazo n'ubundi uzi ko ntaremera ko atari muri entertainment y'umugabo ujya uzi impamvu mvuga gutya uribuka igihe Mokenzi agira ibibazo muri Belgium yavuze ko her husband ari we manager wiwe babundi nyene amaze kuba ari manager w'umu artist ubwo the industry no imaze kuba ayijamwe ahubwo hano biraza gusaba yuko baraba neza mbega ibijanye na gossip analysis canke ibijanye na showbiz mu Burundi bikogwa gute ubundi buriya nushaka gukora showbiz ku kintu hariho umurongo ntarengwa bivyo buri muntu arabizi hariho umurongo ntarengwa kabisa ari naco gituma buri muntu akwiye kwigengesera no waramukuje muri bino bintu buri inkuru twazanye kugira ngo tujye gusa hano dutebye duvuga amakuru y'ibiriko biraba gusa ahubwo tunige tunamenye mbega turaza kuba biduha ikihe kibo ko niko bimeze turaza kuba turinda turabe iyo biza guherera ivya Nelly Nat Mokenzi n'abandi kuko this is not only about entertainment hari even more than 2 or 3 persons behind iyi nkuru bavuga bati sije no biragize gute baravuga bati nta ndero agira abandi bakavuga bati ni umunyarusaku kazi abandi bakavuga ibindi bige bitandukanye ariko tunibukanya yuko ari no mu bantu bagize gute bariko baragenda batera kugira ngo iyi industry ya kabiri gatanu ndavuga muri showbiz cyangwa entertainment ntibure icyitwa akariro hagati turafise abandi bantu bakora bino bintu muri showbiz yacu barahari bande Drizzy Mika abandi nayikora no the way we do it biratandukanye nuko nawe abikora nibyo turakora muri showbiz ariko biratandukanye nuko nawe abikora hari abandi bantu base baba bakora nuko nabikora tutitaye kuvuga ngo hari angle we abitwaramwe hari undi muntu base bafise uko yihweza ibijyanye na gossip trend mu Burundi
ariko kandi twukanye yuko gossip trend canke ibintu bya showbiz ntibiri ngaha gusa everywhere birakogwa aba Diamond babyirirwamwo bazuci babyirirwamwo ba Drake na ba Kendrick Lamar bahakwa kurasana still baguma banakorana kandi baguma kuri hit ibintu guma bimeze neza cyane so turinde toyebeza kuba biherera kumbure tutaza ko tumenya amakuru ya nyayo ariko icyo twabwira nuko na makuru ataremezwa yuko umwe yoba yafungishije uwundi canke umwe yoba yafunzwe amakuru kumbura bizi yuko twatuguma dutohoza icyo mwomenya nuko ashobora kuba yahowe kwinjira muri vie prive y'umuntu cyane. Okay, kindi naco no babwira nuko nimba no munsi akiri hariya imbere y'ubutungane nuko nimba atarataha muri aka kanya tuvugana sigura ko ashobora kurara y'ijoro rimwe akazotaha ibyo gutana byo duce tubirindire nimba aka kanya tuvugana ahubwo bugi inkuru iri hanze vuga yuko yarayeyo oya ariko ubu akaba atariyo oya ntiyarayeyo bamufashe mu gitondo cyakare bamufatiye ubujumba cyangwa Gitega yamanutse bamanukanya avuye Igitega gusa rero icyo nakubwira nuko nimba ari yakiri aya masaha tuvugana 16:44 arayeyo bivuze ngo rero ijoro rya mbere bivuze ngo nimba bigeze aya masaha ntibikunze kagita akiri imbere y'ubutungane ntibikunze ko ataha nimba byoba byabaye akaba akiri imbere y'ubutungane ijoro rya mbere nuko ariraye nimba atamuntu afise amakuru ko yoba yamubonye atashe kwa nimba ari yakiri aya masaha tuvugana 16:45 mwumve ko ijoro rya mbere ariraye agana nimero y'ufise turaza kuba tubonanye n'andi makuru